Ikigo kijejwe kurwanya malaria no gufasha abasanzwe bafata ibiyayuramutwe aruma mu mpfunyapfunyo catunganije inama ku bavyeyi kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 27 Ruhuhu mu mwaka wa 2021. Nijimbere Lydie Raissa ajejwe kwakira abagwayi muri Aruma amesha icatumye bateguye iyo nama n'abavyeyi. Barabonye yuko kugira ngo dushobore gufasha abantu biheza ibiyayuramutwe kugira ngo bashobore kubiheba, twarabonye yuko abavyeyi bafise uruhara rukomeye cyane. Urwo ruhara rero surudi ni kubaherekeza mu buzima bwa misi yose, bakabamba hagufi, ni kuvuga bakaza babandanya bababwira ivyerekeye ingaruka mbi z'ibiyayuramutwe, bazana ikiganiro mu muryango. Hama ikindi naco turakunze kubona yuko abantu bafata ibiyayuramutwe umengo nta bantu baba bakibizeye. Rero mu muryango iyo nabo nyene batakibizeye, ni ukuvuga nta buhungiro baba bafise, bica bituma bahahamuka. Bahamutse rero bibatera gusubira gufata ibiyayuramutwe vyinshi kuruta. Serafine Niyuhire yatanze icigwa, yagarutse ku bintu bituma abantu bihereza ibiyayuramutwe, nayo Iswari yagarutse ku nsiguro y'ibiyayuramutwe. N'ibituma bimwe abantu bihereza ibiyayuramutwe canke abantu bababaja b'ibiyayuramutwe. Ibituma rero abantu bababaja b'ibiyayuramutwe nk'uko muganga yahejeje kubivuga, kuba umuja w'ikintu bisigura gusa ikiyayuramutwe, ariko n'ibindi. Ibituma ni byinshi cyane, ariko rero nshaka kubishira mu migwi mikuru itatu. Umugwi wa mbere niwo novuga ni mu rurimi rw'igifaransa bavuga ko facteur environnementaux, ingorane z'ubuzima, ingorane zifatiye n'aho umuntu abaye, ivyo umuntu abayemwo akorera, kutumvikana mu muryango n'ibindi. Hakabaho rero na les facteurs psychologiques, aha novuga ko ari ingo zifatiye ku kuntu umuntu yabayeho canke imibereho yiwe ingene yakuze. Hakabaho rero n'ico nokwita les facteurs génétiques ou héréditaires, n'ibituma bimwe bivuye ku karonda, ni ukuvuga bivuye bivuye mu muryango, ku bavyeyi canke ku muryango. Ivyo bintu byose umuntu amenyera, niba ari umwana, niba ari basanga biriko birica ubuzima bwiwe, biriko birica ivyo ariko arakora, nihaba ari kw'ishure, nihaba ari mu kazi. Ni ukuvuga ko turakoresha ibiyayuramutwe mucumve muri vyinshi. Umufate ngo urumogi gusa, mbere bavuga urumogi gusa. Aha turiko duhagarara ku kamenyero k'ico kintu cose, umenyera, umaze kumenyera kikakugira umuja. Zaba izo nzoga, abana bihereza inzoga nyinshi, abana usanga bagiye muri izi ngeso mbi ziriye bagaherayo. Ukamenya yuko amaze kukimenyera akakigumamo, kimugira umuja, ca kiyayuramutwe kiba ari kiramwonona mu mutwe, conona ubwonko, kikamugira umuja, kikamubuza ivyo akora, nimba ari ishure canke kikamubuza n'iterambere, ntatera imbere. Tuze turatahura, kumbure hari abaza kubaza ngo ikiyayuramutwe n'urumogi canke ngo ico cose conona ubuzima bw'umwana. Raissa Nijimbere yongeye atera akamo ababishoboye kubafasha kugira ngo ico kigo kironke inyubakwa yo kwakira abagwayi, kugira ngo bazoze barabakurikiranira hagufi badataha. Duteye akamo abashobora kudufasha bose kugira ngo kumbure haze ico bita hébergement, ni ukuvuga uburaro. Dusanga dufise uburaro mugabo barataha, ni ukuvuga bamara umunsi umwe. Mbwa turifuza muri kazoza yuko hoba uburaro ku buryo tuza turabakurikirana bitagoranye, kuko kenshi turabaha impanuro bagataha muhira, ntituzi aho baba baciye. Ego turabumviriza, abajejwe inyifato barabumviriza, kumbure hari igihe batubesha, mbwa dushoboye kubakurikirana neza, tukabaronka n'imiti ikwiye neza, vyoshobora kudufasha kubafasha kubivamo. Mwomenya ko ico kigo kuva kibayeho kuva mu mwaka wa 2019 gushika uyu munsi, ico kigo kimaze kwakira abagwayi barenga gato 190, abarenga 80% bakaba ari bo bafata ibiyayuramutwe, nayo abandi bakaba bafise izindi ngorane zitandukanye.